mbega urunani Cnared rugiye kuvukamwo Urundi twabaza Chuti rero namwe bagenzi mukunda gukurikirana ibiganiro byacu turabahaye ikaze mu kiganiro twabaza cy'uyu munsi aho tuza kurabira hamwe nimba urunani Cnared giriteka rwoba rugiye kuvukamwo Urundi kuko biboneka yuko bamwe mu basanzwe bagize ubwo runani baguma baruvamwo. Tukabashimira rero mwese inshuti n'abagenzi mwaba mukurikirana ibiganiro byacu tukabasaba mushobore kwiyandikisha mu gufyonda ahanditswe subscribe hano kuri YouTube hamwe n'agakengeri kugira ngo muze muraronka ibiganiro byacu uko bigiye birasohoka ku misi yose ya gatandatu. Uyu munsi rero turi kumwe n'abatumire babiri, abo batumire bose rero musanzwe mubamenyereye. Turi kumwe n'umutumire Lievin Manisha akaba asanzwe agwanira agateka kazina muntu. Tukaba kandi turi kumwe n'umutumire Eric Nduwayezu nawe akaba asanzwe ari umunyagihugu asanzwe akurikirana ibya politike y'u Burundi. Umushinga ntahe Lievin Manisha ndabaramukije sinzi ko muza kunyemerera ko ndabita abashinga ntahe. Yemwe none uwo muntu iyo byankani ndetse iwacu bavuka abashinga ntahe mwiriwe cyane. Ego mwiriwe kandi murakoze neza. Turashima kandi kubona mwadutumiye. Ego turi kumwe na Eric rero nawe nyine niwe muza guhura mu kiganiro. Eric turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri iki kiganiro. Amaramutse neza irangari kuko ino burakeye hanyuma kandi aramukije no Lievin Manisha. Ndagize amahoro cyane inshuti yanje. Amahoro neza amahoro. Ego murakoze neza kandi kubona mwitavye ikiganiro cacu. Reka rero tuje mu kiganiro aho tutangura kubaza akabazo ka mbere. Turabona yuko hasigaye hafi umwaka umwe n'amezi make kugira ngo amatora yo mu mwaka wa 2020 mu Burundi abe. Hakaba rero hariho imigambwe imwe n'abantu basanzwe bari muri Cnared bagiye barasokora bagatanga imvo hamwe na hamwe usanga zihushanye. Mbega mwebwe mubiha insiguro yihe? Reka dutangurire kuri Eric Nduwayezu. Urakoze cyane kubaza ico kibazo kuko nkuko nama ndabivuga mfatiye kuri kahise k'imvugo y'abantu bita ko abanyapolitike biwacu. Ugasanga kiya kubiyo munsi bukese ijya vuga abo bantu bisanzwe nta muntu yabarira ngo abogoze ngo twahunze ntaco duhunze ko ntaco twari dufise kuri ico kintu. Ego sinzi rero bandanya ntaco duhunze kuko ntaco twari ntaco tubuze ico nserana idanza tugire tukizera kuko nibaza ko tuja kugira ico ndakivuze ko cane mu majambo yiyaguye gusumba kumbure mu ntango y'ikiganiro simaze nca ntangura kuteba kuvuga ku kintu kandi mugenzani nawe atacabivuga ko. Ego Lievin namwe muvyumvira kwiki? Murakoze cyane ibere jewe ico novuga tambuca mwene wacu ngahantuze umushinga nta Eric. Sinzi nawe ko abyemera ko ndamwita umushinga nta ariko wowe nakunda kwemera ko tubita umushinga nta. Warabikwiye abantu ndi babitanga. Nuko nyene dugakwija. Yego rero jewe urunani Cnared nimba niyo ko nibuka neza ibyo mwari ko murabaza mbega bimeze gute ko rugiye warugiye gusubirikwa umushinga nta Kuvyara Urundi duhombe Kuvyara Urundi umushinga nta Eric ati ntaco duhombe. Jewe nanje kuri abatambyi ba neza barakurikira nanje niko navuga ntaco duhombe. Abagabo bajyama kubiri ngo bakarota kubi. Cnared n'ukuri barundi kazi itahari
narabivuze byari mu kiganiro natanze ku murisho mu ndwi iheze itahari uburundi ntibupfakara Burundi atahari Urundi ntibuzopfakara ico kintu abantu bakeneye ko kimenya dukeneye kumenya yuko Uburundi butabyaye umuntu butabyaye umugabo umwe cyangwa butabyaye umukobwa umwe bwabyaye imiliyoni 11 kandi n'ubu zitera zizi imbere kugira ngo tutaranaravye na neza zizoba ari na 70 mu minsi ico ngomba gushika ko nuko igihe cyane cyane abantu batari ko barakora ibyo twipfuza batari ko barakora ibintu biteza imbere umunyagihugu batari ko barahagarikira nk'uko umushinga Eric yavuze ati igihe abantu ubona yuko badeha mu ijambo batavuga batagendere imvugo nta kamaro ko kubata ku mwanya jewe rero naje mvuga ku rugo runani ni byinshi nzo gusigura naje singomba gutwara umwanya muri introduction canke mu ntangamarara mugabo hari byinshi byabona yuko hari byinshi byerekana yuko atakintu n'ukuri twari kwizigira muri abo bantu nk'uko byinshi twigeze tubona twari twizigiye muri nkuru nziza ataranaza sinzi abandi ngira bagiye kumubona ariko jewe umuzo wiwe na stand de yiwe narabona ko atakizoshikana ko abarundi nico kimwe rero na Cnared umuzo wayo nibyo yabandanije ko narabona ko atana Amerika iratujaha ariko kandi ngamba ngomba kunerekana ko barundi yuko dufite ikibazo cyane cyane kudakeburana hakiri kare iyi bintu tutangura kuyivuga hakiri kare iyo mwebwe abamenyesha makuru amaradiyo mutangura kuduhereza akaryo kukugira tuze turavuga ukuri twamirire kure ingendo zimwe z'abanyepolitike zidashimishije uno munsi tuba dushitse ngaha uno munsi tuba turiko tugenda neza ariko kandi singomba no gutera ubwoba abantu nk'uko nabivuze igihugu ntigifakara bafashe inzira mbi nibayifate ariko nibaza yuko ihangiro rizobandanya nibaza yuko Uburundi butazokwigera bureka kubaho ngo ni kubera Cnared itahari cyangwa Urundi itahari murakoze ramwe Eric rero mwebwe muti ntaco muhomvye none ntaco muhomvye kubera iki wobisigura gute yego cyane nk'uko mugenzanje aje kubivuga kuva ico kintu Cnared ndacumva ubwa mbere ndahibuka neza n'abantu twari kumwe turi ku munsi wa mbere itariki 16 myandagaro 2015 ndabona ahantu twari duhagaze n'abantu mu gatondo ka kare hanyuma haza umuntu ati turatomboye ati Cnared ati ngirije yatemba ati harabaye ico two kwita gouvernement parallel umwe buri mu majambo avanga ifaransa n'ikirundi ikintu yambwiye ntigenze gute acanzanira amazina ntiyabona ubwambe namubwiye ntewe cyari umutamakazi nyogokuru niwe twara twigira tukira abana hanyuma tuza tumubwira hari n'abana baje batera udukuru n'akuru ati bane baje matambi saho y'amahuba none aba bantu muri kumubwira ngo Cnared ngo igihe ihaze muri ko mutambisaho y'amahuba nije ndavye amazina ndashobora kwemeza neza ko itariki 16 z'ukwezi k'umunani 2016 mubona hano duhagaze turi nta n'intambwe imwe mbega bikari intambwe nta n'intambwe y'inyongori ikintu kizoba kirashika ko nazo nyuma y'imyaka 10 n'ejo nyuma y'imyaka ingahe aha rero nca ndasigura neza cyane kandi uri ku mwanya kandi ntasinja n'utwa mwanya mugenzanje ndaje kuvuga mu ncamake kumperi ku bantu kuko twaguma tuvuga Cnared kuko Cnared si igitanda racibuye tutazi kiri imbere Cnared igizwe n'abantu bayise izina mbeno n'abo bantu icari gutuma abarundi turizera ni giti ico ni kibazo nibaza kandi nkacana cishuro icari gutuma tuyizera nuko iri kuba igizwe n'abantu muri kahise kabo baranzwe n'umushinga ntahe n'ubupfasoni muri kahise kabo baranzwe n'amajambo n'ibikorwa bihuza abarundi b'intara zose n'amoko yose
ariko siko byagenze. Cnared amamoko yayo burya iyo bantu batiriwe barazezeta cane cyangwa uri mu kwaha. Cnared ivuka kuri CNDD FDD niyo yayivyaye kuko iyo hataba CNDD FDD Cnared ntiyari kuvuka. Ndiga Cnared yavutse gute? Cnared mu bantu bayivyaye ni Nyangoma igatangwe kwitwara ngico igituma cambere ndowezo Eric no mvuga nti umuntu mvuga ngo haraje ikintu abantu bukwizera ico Cnared muri ko mutambisa ya mahuba hari mu ntango zayo ntibari bwaje baraguza haza abaminani bagenda bagaruka haza abandikije bazi ko irere mu bwana twizogirana ngaha nyene nigeze kuvuga gutuma ndikije nkifura turondera umuntu wese Cnared hanyuma ati reka data wanje bantu ngo ntabwo aravuga ati jeze ndiweje murongozi wawe nawe utari murongozi wawe urayitwaye kandi n'ejo ntashobora ugashobora kugaruka. Yego utarandiriye aho nyine hari akabazo tuza kubaza ku bijanye n'indongozi zabo nyine ku bijanye n'ivyo nyine byo kutitaba ibiganiro by'ibimenyesha makuru turaza kubigaruka ko bandanya muduge kwijambo. Icatumye rero ico kumva ico ikibazo kija kuba kwacu reka naje kucisha umwanya kuja kija kubazwa. Ico nico gituma cambere mvuga nti abarundi ntaco duhonze ko ntaco tubuze. Umuntu ajya ati mbere Cnared ugiye kusambuka ihakaze yindi. Nazo zikindi kintu citwa irindi zina kititwa Cnared. Ikigizwe n'abantu nk'abayigize canke igizwe n'abantu bari bayigize nta kizoba gihindutse nkuko ndohezo Eric nuca mpinduka uyu munsi nkitwa Ndikumana Mathias namazina yahindutse mugabo je mu myendi wawe uri nta kintu akaronda guhaye amateka tuye gutukura gutyo kugira amahoro. Ego namwe Lievin sinzi ico muvuze bivuga ko mwe muvuga namwe muri mwavuze muti CNDD-FDD ikiza n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza Petero Nkurunziza mwabona yuko atakizovamo murongera muvuga muti na Cnared nayo nyene igitangura nayo nyene mwarabona yuko ataco bizovamo none kumengo byose muravyanka mwibaza yuko ikizovamo canke ikizoza gukiza Urundi ari giki? Ikizoza gukiza Urundi ikizoza gukiza Urundi ni nk'ico nyene Eric uwo mugenzi yari karavuga. Donc ikibazo c'Uburundi nuko twama tugomba guhindura ibibazo mu bibazo guhindura donc wakahise kacu donc biragoye cyane ntitwigira tugomba guheza ibibazo byacu. Iyo ufashe abantu bateye ibibazo Uburundi aho bugeze no munsi twebwe bwahigejeje Uburundi si bwitwaye bwatwawe n'abantu abo bantu nyine bateje ibibazo akaba ari bugarukana ukongera ukababwira ngo batore inyishu none umuntu yatase umuntu yatunganye niwe yongera akaza akicira urubanza ivyo ntibishoboka. Aho rero niho twihembeye cyane twarahihembeye kandi n'ibintu twagumye twubakirako hari ukuntu je nama mbona umengo mu Burundi turafise ikibazo yuko umuntu yamaze kugera ku rwego yitwa umunyepolitiki ucumengo nkoresha ijambo nk'iri jambo ryo mutumire yavuze ati gitangara ucumengo ni gitangara n'ikintu kitazopfa kihapfuye. Mugabo abanyepolitiki n'abantu bakora amakosa canke bakora neza ariko muri kahise kacu k'Uburundi benshi muri bo ntibakoze neza. Rero igihe batakoze neza nibaza yuko twaba dukeneye kugira urukiza aho ndiko ndishura kuri urwo rukiza mwariko muravuga gutosora tukaraba ninde kanaka dukeneye uyu muntu yoba yamaze iki uyu muntu yoba yakoze iki donc ico no kwita mu gifaransa evaluation ntitubagirira imana byacu kuko ntibitwara batwara abanyagihugu kandi twebwe tutahari ntiboronka ikibanza. Rero urukiza nibaza yuko ahanini goba mu kubwira abarundi mu kwereka abarundi bwa mbere na mbere amategeko ntuzenya uburenganzira bwabo bakareka gutinya abanyapolitike bakareka kumva ko umengo
ibivuye hejuru n'ingombwa byumvirizwe uko biri n'igihe biri mu makosa ni byinshi biri mu makosa nk'uko mwavuze nk'uwo muzi wa sendede na Nkurunziza bwari mu makosa mugabo abanyepolitike baratwemeje ko ari byiza babisiga irangi ryera mbega abantu bari bahejeje kwica ibihumbi 300 by'abantu b'abatutsi muri jenoside n'abandi bahutu bari bapfuye muri izo ntureka abo bantu bari kugaruka gute bakaza kandi mukavuga ngo niyo bashinga ntaye nibasubira badutware bagirike ahise ko Urundi kubake kubeshi kibakiye ku ngorane kubakiye ku begito ari ibyo bya Cnared mugendanje yabivuze ati mbega twari kurindira iki abayitangwe ni nka Cnared ni nka sendede nararibuze iryo jambo no ku murisho ryari ndababwira njewe waragizaho yumvira yuko iki kintu coba cyabyawe ahubwo na sendede kandi ubwikaraba n'ukuri hari n'ibimenyetso nibi ndoko nkoresha impuzenye yakoresheje ijambo yavuze ati abantu uzenye wayitanguye uwo Nyangoma abo bandi ba Minani bahamagariye abantu kuja kwica abantu kugira ibiki akajambo gatonya gusa umurongozi agize kwikosa amenye ko kamukurikirana nico gituma umuntu akeneye kudahandwa ku rurimi cyane cyane iyo uri muri mpuzenya uri muri donc uri mu burongozi si ibintu byiza rero sinibaza ko ukuri niko yabivuze nibaza yuko hari twinjira ngo abantu bafitanye isano na cyane cyane aho ugiye kubiraba urabona ko dusigaje umwaka umwe bavuga ngo tugiye kugira amatora ibyo nabyo iyo Cnared nabivuga na leta ikabivuga sinzi ko igihe byari twatangiye gukorera muri kalendari ya sindi sinumve gituma tunavuga ibintu byaduze bya Nkurunziza amatora agira ibyo ashaka kujya mu agira ibyo ashaka igihugu yaracikagiye ibyo ashaka byose n'ibyo akora sinumva rero igituma tuyenteresa nawe mugabo kubyerekeye iryo sano ryabo urabibona nyene yuko Nyangoma niyo yapfuye urabona yuko bahagize naho mu 2020 bakavuga ngo bagomba bagirinde mu matora nimba hari bayiteguye uno munsi ntiwombwira après imyaka 3 guhera muri 2015 mu 2015 gushika uno munsi yuko Cnared yoca isambuka uno munsi hari ibimenyetso bimwe bivuga uti ese aba bantu hari kuntu boba ariko barakorana cyangwa bariko baragira iki kandi ngo ngerageje no kubibutsa hariho byinshi nkaba ntari umwanya muremure mu mbabarire hariho umwanya je natangwe kubibona kare kandi nagomba no kwivuga kugira abarundi bashobora kumenya ibiri kubiraba igihe batangiye kuvuga ngo opposition interne opposition extérieure ibifaransa sindabivuga neza ngira nuko ngo abatavuga rumwe na leta bari indani mu gihugu n'abatavuga rumwe na leta bari hanze y'igihugu bakajya guhurira i Nairobi bingeje twebwe turi mu mabarabara ino tuvuga duti nyabona nkuru igaramaza abantu abandi nabo bambara amakaruvati bakaja kubonanira mu gifunzo ibi abantu zisindi zo zahe nabwo abantu yemeye murabe neza ibi bintu ntibibaho mbega umuntu ariko arakora na Nkurunziza umuntu yemeye kwicarana na Nkurunziza amuzi uko ameze uno munsi niwe dushobora tukicarana kandi twebwe uwo muntu ubwo iyo opposition afise ko kutumvikana ibyiyumviro n'ubutegetsi yicarana nabwo buri hehe niyo byerekana duhere kuri ibyo ndashaka kuvuga ntihari isano cyane yerekana ko abantu babiri n'abato bari bose hari igice guhera mu ntango gishobora kuba cyari gisangiye icyo no kwita intumbero cyangwa vision n'ubutegetsi bw'Ubujumbura kubera coincidence irateye ubwoye kubona ko igihe Nkurunziza agomba gushikana intuzenya vision yiwe canke intumbero yo kugomba kuba umwami mu 2020 yuko abantu boca baza twebwe bakadusambura bagasambura intuze ariko abarundi ngo navuze bahumure barisambura donc barijana bonyene Uburundi buzogumaho kandi abarundi bazogumaho
Eric sinzi ko mufise ico mwongera kuvyo yavuze hanyuma imbere uko mugira ico mwongera muhejeje kongera ico muhejeje murantunga ahubwo imbere ko mugira ico mwongera kuri ivyo yahejeje kuvuga mwese murahuje kujambo yuko abantu bagize urunani Cnared canke batanguje urunani Cnared niho habonekeramo ingorane umuntu ashobora kubabaza ati mbega ko nabariko barava muri Cnared ubu mu gihe bariko baravuga bamwe muri bo baravuga ngo harimo akagwi k'abantu ariko ntibavuga abo bantu abaribo ati barondera inyungu zabo badakurikira intumbero ngo bari bafise kera ntibashoke bavuga amazina ati naka ntibariko barakora uko twari twumvikanye kubera bariko bakora ibi nibi donc bakagarukira muri vya bindi sinzi ukuntu no vyita mu Kirundi ama concept indéterminé mu Gifaransa niko no vyita bavuga amajambo ariko ntibavuga ido nido ngo bavuge bati naka yakoze iki atategezwa gukora naka yagize iki atategezwa kugira mwe mubibona yuko ivyo babinyegeza nabo nyene ni kuri batabisohora abo bariko barasohoka ni kuri batabivuga byose babishira habona kugira ngo n'abarundi bamenye ukuri kubiriko birabera hari indani ijambo ni gwawe Eric. Ego cyane urakoze nk'uko mugenzanje igihe abivuze uko gukoresha imvugo ifobetse ikintu kimwe cyo ndabitora mu kandi undi muntu wese ashobora guca abitahuramo jewe kuva Cnared ivuka harimo abantu bavugwa ko ngo mu Gifaransa ngo ijambo ry'Igifaransa ryarimenye gukoresha muri fronde ngo basenedefite bajya abantu sinigeze ndabemera ngo n'abantu biyonkoye ngo biyonkoye kuri nkuru nziza abangene bavuga ko akantu gatoya sintaja guteba ko kugira ngo tenerekana isano iri hagati y'abo bavuga ngo bavuye muri CNDD-FDD kugira ngo bagwanye ubutegetsi bwa nkuru nziza cyo kimwe n'abo bari kuvuga ngo muri Cnared ko kubera ko ngo intumbero yari yihaye ngo atari abandanije mu bantu 2015 bavuga ko biyonkoye kuri nkuru nziza je nabwiye abantu nta muntu muri abo n'umwe tuziga twicara ngo tuyage ibintu bijanye by'igihugu cyacu kuko nzi neza yuko musumye gusa kwa nkuru nziza abantu bakanyamira kandi no muri abo nyene mbere kandi abanyagihugu basano nka jewe muri abo hari bamwe nabivuga bakanyamira ngo iyabuze ingene namucitse bagomba kunyica iyabuze ingene namucitse nagomba kunyica hari abantu baje kuvuga amazina jewe mugabo sukuza umuntu yamvuga mvuye ko nkoresheje kuko abantu ndazi neza yuko hazubaho akaryo tugahura washaka imbere ya sentare ibyo bintu bagiriza abantu hari abantu bavuze yuko uyu muri kuri CNDD-FDD bitigeze washaka baranahunga sinovuga ngo baranahunga barakinjura gato baraza barazunguruka Uburayi bazunguruka Afrika abo bantu rero nabo naje mfise muri telefone harabo twabonye kuri telefone mu nyuma turabagenda ko buke ikirenge bukindi abo bantu tugasanga baje kubonana n'abasigaye i Burundi bajya mu butegetsi bwa nkuru nziza amahoteli bahuriramo haba muri Afrika y'Uburengero bashobora kuguha n'inomero z'ivyumba bararamo baje guhura nande mu baje guhura hari mu bitwa Steven Akarutimana ubwo bavuga ngo twarigendereza ivyo ngize yabaye muri Afrika y'Uburengero gusa no muri Afrika yose ko byarabaye Addis Abeba y'abantu muze Nairobi abo rero nibo bavugwa yuko ngo bavuga muri ngo nabiyo muri kuri muzo ya data banje bakoresha ijambo ry'Igifaransa ngo na frondere cyo ndavuga nta muntu numwe azovuga ngo mu frondere umuntu yaramaze imyaka 10 akora nabiyica bakiba akavuga yuko ngo niho ngo yakibona neza yuko ngo kubera ko muzo yanse kuva ku butegetsi ngo yagikira ngo ca gatatu ngo umuntu tukiri kumwe siho amakuru ubwicanyi bubisha bwa nkuru nziza ntibwagaragariye muri 2015 nabuhoro kuko kuva umuntu yinjira mu kigunda akanakivamo gushika no kuri uyu munsi ngira ngo gushika no ku munsi no gupfa namba bofase nziza ntigeze ahinduka yagumye ari wa wundi ibi isano naryo bifitanye n'abantu ko bari bava muri Cnared barya abantu sinabigitangura n'umugwi w'abantu abahutu n'abatutsi bagiye hamwe basangira kubesha bagasangira ikinyoma cyose bapfundika cyose bakagipfundikira hamwe bazi neza yuko bagiye kugaburira ibibanza nta kindi kintu na kimwe bazi neza yuko ari abantu uyumvira utindigano uyu muntu hamwe yoba atacitwa umushinga amateka umukenguza amateka umushingangani cyangwa umuyobozi kana uyu muntu ntiyosubira kubaho
twita mu nzira politike bamaze kubigira itongo iryo tongo atagiye kwita mu isuka umenga ntazosubira gukora ku munwa abo rero barabona neza yuko bati ibintu twari tuzi yuko tuje twizeye bigiye kunyaruka tukagabura ibiti nta gihugu kiravamo none ko ubuye naje mbona mu isi nayo ntashigwa imbere ngo nese ukuntu umurongozi wayo hanyuma ibyo njandaja kubesha ijwi ry'abandi ryumvwe gusumba y'abandi reka mvemo nje gusiganwa mu tubavamo 2020 ibyo sinjya no kwishimikira ko zizo matora bivugwa ngo nizo mu 2020 ngo asigaye mwaka n'amezi kuko je ndacimira ko bitangaro bibaho ndema yuko hashobora kuba ikintu kikagoza nkunziza izazi neza yuko igihugu c'Uburundi yamaze kucicira kandi kigenza uko ashaka abo bantu bakamugoza kandi abantu bamugoje n'amatora yoshaka mu 2025 akaba atabandi iwacu bicwa inzego zo gucungira umutekano no kwivuna abansi zirimo abantu bavanze bamoko yose abantu bazicafuje bakica abantu bakirirwa n'ubanyuruza abantu tumenye irengero ryabo abantu tukatuzi na tuti bafashwe bapfunzwe n'abatarafatwa bariko bararonderwa amatora nawe yoba inyuma mu 2030 igihugu kikaba gihagarariwe n'umupfasoni cyangwa umushingantahe acagatiwe n'abashingantahe n'abapfasoni bavuga ukuri bipfuza ineza y'igihugu c'u Burundi ivyo amatora nico barundi twaba tubironderamwo ngo reka tubigire binyaruke igihugu mbwa tubanza kagira abantu bagitekanye aho bantu barangwa n'ubushingana n'ubupfasoni haba muri kahise kabo no muri kubu tugira amahoro ego Lievin sinzi ko mufise ico mwongera kuri ivyo ngira ngo gombyo naso wonabaza kugira ushobore kugira ikibazo cari cyo kumenya ko abariko barasohoka muri Cnared baguma bavuga imvugo yo gufobeka cyane cyane bakakoresha amajambo yo kuvuga ngo akagwi k'abantu bari muri Cnared bigungira ko ubutegetsi barondera inyungu zabo bakavuga ntibavuga abo bantu bati naka kuko bo mu Gifaransa bavuga ngo club des amis ngo les intérêts personnels ngo individuels ariko ntibavuge bati naka yakoze iki yatategerezwa gukora naka yakoze iki yatategerezwa gukora bakaguma bavuga nyine batabishira habona mwibaza ko ari kubera iki Lieve alungi gatoya ntungi gato ico kibazo na musanzu sinahashitse igituma uko gukoresha imvugo ifobetse bakavuga ntibadome ku rutoki ati naka yabagize ibi n'ibindi yabigize naka bayakoze ibi n'ibindi yabigize barafite utuntu bafukira tunyine hagati yabo twinyungu inyungu zabo atari inyungu z'igihugu abantu turumvikane neza cyane twatahura itonye neza atari inyungu z'igihugu c'u Burundi n'abarundi ni inyungu zabo nyine hagati hamwe ibintu no bivuga nanje banyagirize kandi badomye ku rutoki novuga nakagize nanje akinyagirize kandi adomye ku rutoki hamadu nsanga mu bisanzwe nzi ngo ni naka ndiko ndavuga ko yononye ibintu usange nanje niyararaje kandi utuntu tubanje ntashaka ko tuvugwa nuko niko nabyuze Lieve nimuduge kwijambo yego cyane jewe nibaze uko gukoresha imvugo mfubeko ni nk'uko nari nabisiguye kare Uburundi bwatwawe imisi yose mu mfubeko nta gishasha kirimo bariko bakurikiza uko barutse uko bashikiye amabanga yabo n'abantu Uburundi dufise abantu bama bagomba kuduhega sinovuga ko twigeze turonka abarongozi bari bafise umutima ugororotse bakunda igihugu duhereye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu igihe bahejeje kugandagura umugana wa Rodolfo Rwagasore nibaza yuko yari umuntu yavuga ukuri ariwe twari dufise yagerageje kwerekana yuko arondera neza y'abanyagihugu bose atakuvangura y'abandi bose baciye dutangura kubakira ku bintu by'ubeshi ku buryo bw'uko tugeze ahantu abanyepolitike bacu bibaze ko kwiba umupolitisiye ari ukubesha abanyagihugu cyane ari gutera ubwoba abanyagihugu kugira ibintu bihushanye gusa ari byo by'ibi tubona twa nkuru nziza tukabona no muri Cnared n'ukuntu biterwa n'ukuntu iyo mvugo mfubeko iterwa n'ukuntu barutse igaterwa n'ukuntu twabimenyereje ko urabona navuze nti
turafite ikibazo kimwe aho abanyepolitiki baja hejuru bakagira ugasanga basigaye bita ibintu by'ibikoko bakagomba kwiyitiranya n'Imana tubere kuri inkuru nziza n'abo bandi mengo donc bobo kuko reka ndabereka igituma ndiko ndavuga uko tugiye kuraba mu 2015 ndabibutse umushinga na Irene abahagurutse sisi na leta nibajya abantu bose bari hajya nta numwe yigeze aboneka mu ibarabara nta numwe yigeze agira contribution iboneka itakoze kiboneka twese twarahagurutse hagurutse cy'abanyagihugu mutonya hagurutse n'abavuze byari kuri iyo radio ku kiganiro bari bantumiye hagurutse umutamakazi haguruka umwana haguruka abantu bantaho nikora haguruka twebwe diaspora kubera urukundo mugabo harawe ikintu cya opportunism abantu barishira ku ruhande rwabo baravuga bati yari ubita abanyepolitike bati Uburundi doko bagomba bagire muri kahise ku Burundi ko vuga ati abarundi n'ibijuju reka n'ubu twakire aka kanya dushobore kugira kugakoresha ko barinze baje mu mabarabara baca bagira ku kagwi kabo urumva nakagwi k'abanyabwenge nakagwi k'ibisu sinobita ibisuma kubera byabo bingarukako nakagwi k'abantu ntibaza bavuga ngo nabise ibisuma bizoboneka abandi bwira babijejwe baborokomo n'abandi bazobabaza hageze ico gihe rero abantu nyene badatoroka neza batameze neza urumva babona ko barusha ubwenge abandi baja hamwe kuvuga yuko kimwe dukeneye kumenya mu Burundi n'abarundi bagomba ko bomenya nuko abarundi bo banze bagashira inyuma ibintu twokwita mu gifaransa fanatisme cyane abanyagihugu batabo bato hari ibyo binagumijeho nkuru nziza no munsi birababaje cyane kubona hariyo bavuga ngo nkuru nziza ngo baramushigikije na kwijana baramwitoreye batwitse umukanda abandi batazi ejo iyo bariko baraje batabona ikintu na kimwe kiriko kiraba cyo kimwe n'ibi bya Cnared tubavuze ngo turabizigiye tugize ukuntu bakatwemeza ko ari inyongozi yacu kandi koko muri opposition atanu umwe yigeze abatora jewe nibaza ko je maze kubona akarorero ndamaze kuboneka ahantu henshi cyane hari abapfasoni n'abashinga ntaye batasinzira bagiye baradodora muri izo za nations bagiye baradodora muri ku giti individuel ku buntu bwabo ata organization baserukira mugabo akagwi k'abantu kita akagwi mu giswahili k'abajanja bati reka tubereke ibyo manisha yakoze ibyo naka yakoze ibyo intuze nyakoze byose nitwebwe urumva bagacabyitiriye bicaye ngaho bagaca bambara amakaruvati bati umbiriza twebwe abantu twebwe tubaserukira ariko koko icyo nticyari n'ikibazo iyo baduserukira bakaba indongozi bakagomba gushikana ibyo twashaka naco byari kudutwara kubera nta numwe ashobora nta mugwi ushobora kugera aho shika utagira indongozi ariko nuko bari bahuye mu bubeshi ariyo mvugo tobeko nuko batabona barazi neza ko batari mu kuri bavuga ukuri kwahe boreka gufobeka gute bahuye mu mfobeko babaho mu mfobeko wawe urutse mu mfobeko n'abantu je kuvuga banje nibaza yuko abarundi bakeneye kuhabonera icigwa bw'ubwoko bwose abarundi bose bakabona yuko abanyepolitike atari imana ari abantu bahuba dufise abanyepolitike b'ubu mu Burundi abantu bo kwizigira abarundi ahubwo nibahaguruke bose haba mu Burundi nta banyepolitike bagira mahana ko bariko barondera inda zabo nico kimwe na Cnared nyene ntaho bitaniye na gatoya abanyagihugu bamenye uburenganzira bwabo bamenye yuko umunyepolitike atavutse ari umunyepolitike bamenye yuko igihe icyo ari cyo cyose ashobora gusabwa yuko akinjura abandi bakabandanya bashire donc inyungu zabo z'abanyagihugu bazishira imbere kurusha aho guma witira umuntu ataco agufasha cyangwa atacagize ikintu gituma kiriko dutuma tuvuga ibya Cnared ntituyivuze kubera tuyanka cyane kurusha nkuru nziza byosire turiko tuvuga nkuru nziza ariko birababaje kuko ya nkuru nziza ubu niwe ikibazo kinini mugabo uko bibabaje cyane aho tubona yuko n'abandi bariko baraja mu nzira ziwe ataho bashika
ego mwari mwavuze ku bijanye n'abanyagihugu ariko turaja kugaruka kuri ico kibazo cyane cyane ku banyagihugu basanzwe bafise umutima wo kuvuga yuko bizera cyane Cnared ko ari yobashikana aho bipfuza. Ico turakigarukaho hanyuma, ariko reka tubanze tubabaze ikindi kibazo kijanye n'uburongozi bwa Cnared cyangwa basanzwe batwara ubwo runani Cnared giriteka. Mugiye kuraba ibintu biba mu Burundi cyane cyane ibintu abantu benshi badashima, abantu bagwanya leta cyangwa batavuga rumwe na leta bakunda kuvuga ngo leta ntiyaserutse ngo ivuga ivyo bintu vyabaye ngo bisigure ngo yahoze, cyane cyane bakavuga nyine cyo mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ngo ntari karavuga habaye ubwicanyi ngo arinumiye ibintu nk'ibyo ngo ntaja ku maradiyo ngo asigure. Hanyuma mugiye kuraba no muri Cnared naho nyene haraba ibintu byinshi cyane biberayo kandi bikavugwa na bamwe bari muri ubwo runani nyene, ariko rero ibinyamakuru bimwe bimwe byatuma ko abo basanzwe barongoye ubwo runani ntibitabe ibyo binyamakuru. Mbega mwibaza yuko iyo ngendo bayigira kubera iki? Ni kubera iki batemera kuja kuganira cyangwa gutanga ibiganiro muri ivyo binyamakuru? Eric, ijambo rigwanya. Bisanzwe hamugani w'ikirundi vuga ngo imfizi y'intama itendera nkase cyangwa ngo icivyara n'ingwe. Nkuko nabivuze Cnared nkuko yavyawe na CNDD-FDD nta gitangaje barangwa bagira ibintu byinshi cyane bahurirako. Kona bazibukira bashaka nibo baza kumva ko twabarengeye akarimbi, sinshobora kwibaza ko twobura n'umwe muri bo urazi kuva iminsi yaciye tuhuriye mu kiganiro nk'iki nyene na nditije Karori ivyo namubwiye ntaturondera umuntu ati je sindi mu ndongozi. Igituma badashobora kwemera ngo bahaze mu kiganiro nk'iki, ntibashobora kwemera ko umuntu bahura ngo bavuge abahinyuze mu binyoma byabo. Kuko Cnared n'abantu muri babayo n'abagenzi n'inshuti aho hantu twoje turagira ibicibwa umuntu murahura mu kayaga mukavuga mukavuga ibintu byose ndagushikiye muri bo, ibintu ndagushikiye muri byo, ibintu ndagushikiye muri byo, mu gihe bazi neza yuko ubunyene barazi neza yuko bujya kwizo bavuga bihaye ubasha badafise bakiyitirira ibintu badakora. Nico gituma badashobora kuza ibyo bintu ngo batanga ikiganiro ku mugaragaro, kuko nkawe ndazi irero hari ibibazo byinshi babaza batusha kwishura n'ivyo nubabwira nti mwebwe mu bisanzwe muri ko muribesha ibi n'ibiri mu vyitira atari byo. Ntibashobora kwemera ko ivyo bintu bashobora kwemera ko ivyo bintu bira ku mugaragaro, ariko icyo bashaka kwibera hariya hamwe bavyotewe je nashaka ukamwandikiye ibibazo uti nashaka wewe nyine bifata amajwi undungikire inyishu kuri ibibazo ndakubajije abo vyemera ndibaza ko bovyemera. Hamwe ubaza ko umutima arengeje undonera umuntu uhere kuri minani uze uce kuri busokoza uze kuri bane seti niyo nkuruze ku bari baneze mu w'Imana ande nande muri buzo bati genda afise umwanya ashaka yuko ibintu ngeze na Eric bamye batubeshera kuri yesazi kabaza umunsi wose baza ko afise umwanya nzowurondera hanyuma abantu tumaze ko bavuga ukuri barangwa n'ukuri bushinga ntahe ibintu tuze twishira habona ku mugaragaro mugabo bari twashaka ko imirimo zo kwa ariko baratubesha abanyagihugu imyaka 3 n'amezi birenze abarundi bizeye ubusa ngo bizeye ibintu za Cnared batigeze bamenyeshwa, abarundi batigeze bamenyeshwa ukuri ngo bamenye neza yuko ivyo bintu bari korezera ibintu ari gukangwa ari guhendwa n'igipfungu canke igihenda baja ivyo bintu kugira ngo bivugirwa ahagaragara mu gihe bitarabukoye hari abantu bagihendwa ariko zabigena bica n'ivyankunze nyene navuze nk'imfizi n'amitendera nkase cyangwa baticiza n'ingwe abantu baricwa witwa ngo wita canke ejo n'abamwita ngo mukuru w'igihugu ntakakaze ibintu bigaragaza neza yuko ivyo bintu uwo muntu abishigikiye. Ikintu rero ubona uzi wenyine ico bakoze ugaca uruhande y'inzu iri kirasha ntunarabe ntusemerere ubuzi neza w'igituruti inzu nishe ndazi gitumiye kandi ananezewe nuko iri kirasha. Kuri umusazi nta muntu ucaha ibintu biko yangangwa hirya yigiye nico ntaye
ibintu bahisha burya tubizi byose nta kuko n'ibintu biba ni ibyo bavuga si byo bakora cyangwa ibyo bakora si byo baba bavuze ariko gituma no burya nta kintu bavuga yuko ari ibanga bisangije na buhoro buhoro bagashaka yuko bibera muri ibyo binyoma byabo n'izo mvugo mfobeko ariko tubizi neza ku mugaragaro ari naco gituma nta munsi bazigira bita mu biganiro na kimwe kumbura wowe wohambeshuza nawe reka imbere ko tuha ijambo Lieve mbaze ndababaze akabazo kamwe mbega mwe nta kintu na kimwe mubona ciza Cnared yoba yarashitse ko muri iki gihe kuva batangura gukora ikintu kimwe gusa ntaco ubona iryo zina kuva bagiyita bakagira umugwi wahuriyemo ikintu kimwe conyene bakoze ni ukwiyitirira ibikorwa n'abo mashirahamwe adaharanira ubutegetsi bakavyiyitirira abadaharanira ubutegetsi bavuga ati tugiye gusemerera irahe na hehe abandi nabo bakaja inyuma gusa n'imitamana bagoroye n'ivyo kwiyitirira ivyo batakoze nta kintu hani ku ruhara rwabo benshi bari ngaha muri ibihugu vyo mu Burayi turi kumwe hari nabo tuba mu gihugu kimwe nta kintu n'ikiyi uvuga yuko yobageza ati abo bantu baratubesheye arazoza aheza ateguza turi mu kiganiro nk'iki tureze ibintu tubishiye ku mugaragaro abarundi bamenye ukuri bari kuhendwa ngo abe bizeye ubusa Lieve ikibazo twabagije ubwa mbere kijanye no kubona batitaba ibiganiro bimenyesha makuru bimwe biba byabatumiye mbega mwibaza yuko batavyitaba kubera iki murakoze cyane nagomba ndabwire ikintu kimwe nibaze ko mubizi mu bihugu bitwawe n'intuzenyi bitwawe mu gahotoro duhereye nko kuri nkuru nziza abarongozi cyangwa abanyepolitike cyo bita abarongozi n'abandi bishimye abanyepolitike barakunda gukoresha ingufu zose cyane mu kwima ukwishyira no kwizana abanyagihugu rero abarundi nuko bwa mbere na mbere botangura kumenya yuko ukwishyira no kwizana donc kumenya ibyo leta iriko irakora ari bimwe mu gateka kabo bategeza kugira nta kintu na kimwe bateza guhisha umunyagihugu nta na kimwe ibihugu wewe turi kumwe ngaha muri iki gihugu n'ibyo umukuru w'igihugu yarayavugutse baragerageza ejo ukabisanga utashoboye kubyumviriza kungurukana bumenyi cyangwa ahandi ukabisanga ku rubuga rwa interineti cyangwa ahandi ni ukugomba kwerekana yuko umukuru w'igihugu atari indengerabutungane n'abaciriyemo aho nyene mbere mwavuze yuko turi mu gihugu kimwe ngira mwabonye yuko n'umukuru w'igihugu cyo ngaha Trump hariho urubanza bamwugururiye kubera amajambo yari karavuga bimwe bita état d'urgence sizi ukuntu babyita mu Kirundi urumva bamwitwariye mu bihugu by'iwacu ngira ibyo byogora kugira ngo amashirahamwe kanaka yitwarira umukuru w'igihugu ariko aratwara muri ico gihe bandanya kwijambo nibyo nyene biragora abona ibihugu umukuru w'igihugu naho buri umunyagihugu urashobora kumwitwarira akakumviriza kandi akitaba mu giwacu umukuru w'igihugu ni wa muntu abantu babona bagatetemera abanyagihugu bose bakunama tukirirwa kwibarabara duhagaze imvura iri kirangwa ngo barindiriye umukuru w'igihugu arengana ndigo umukuru w'igihugu ntiyorengana arindiriye bahagara abantu barondera iki si umuntu n'abandi nafata ibarabara agenda ibyo bintu n'ibintu byica turafise ikibazo ca culture mu Burundi ibintu abantu badukujijemo kandi aricyo gituma abanyapolitike bagomba gufata gutekinga icyo no gutekinga advantage umurambo bari hari ukuntu bigora gushira mu Kirundi byose donc kugomba kuronka inyungu bakoresheje abanyagihugu urumva kutamenya ko abanyagihugu abanyepolitike barakwisungamo cyane mu kuexploita ntushaka kumbwira ngo abantu ngo birirwe bahagaze ngo kurunzi ngo araza kurengana no yemekaye none umunyagihugu ntazi ko abaza kujya saa sita
Nkurunziza bariko baratekiwe bariko baragira iki ariko abantu akababwira ko bahagara abanyagihugu b'iwacu turafite ikibazo mu Burundi c'ukuntu twakuze kwa kuhora kwa kutubwira ngo umuntu ngo nukumviriza abamurongora nimama badutwara naho boba ari abantu baba nenje canke bahimbiri kubera ngo ari mu butegetsi ukamwita ngo ni mutama ivyo sina hari ibintu bimwe bimwe amajambo dukeneye guhindura gukoresha siyo tukayakoresha mu kuri kwayo no kuvuga ko turafite ikibazo ca culture donc kutagera rero ndiko ndisha kuri ico kibazo kutatanga ibiganiro ibiganiro umuco kuvyo bariko barakora ni kamere y'abantu bakoresha ingufu ni kamere y'abantu basuzugura abo batwara ni kamere y'abantu neza baba bashakira abantu kubera mu muryango iyo umuntu umupapa cyangwa umumama ari mwiza araganira n'abana akaganira n'umuryango akababwira ati ejo nzofata urugendo cyangwa ejo ngomba ngurisha ibyo nyana murabona ko ntuzenya ngomba aje ku ishuri ibintu bikavugirwa habona igihugu n'umuryango ngarutse kuri Cnared urumva Nkurunziza w'ibyo byo turatufata Europa yaraniyumviriye kubera igihugu asigari Moses niko yita asigari Musa urumva abanyagihugu no kumusenga ibyo abanyagihugu cyane cyane bo niko ndaraburira birababaje cyane nguma ndarisubiramo birababaje cyane nibagira ubwoko bwabo nibagira ibiki barabe ibyo bateza imbere umunyepolitike Nkurunziza ariko asumira Nkurunziza n'umuryango wiwe turaza kugaruka ku mpanuro muza gutanga ku banyagihugu hanyuma naho ni murindire gatonya bombanje kuri ico kigene kuri Cnared nayo kutagira ico ivuga ngo itange ibiganiro bagombye nabonyene gushika kuri ya rwa rugero rwo kwigira abadahangagwa kwerekana importance yabo tubatinye tubari ico gituma twebwe ubona umuntu wese agerageje kuvuga ukuri bacu bavuga ngo yarenganye ngo yatukanye ngo yagize iki mwarabonye umujournaliste Kiramvu avuze ibintu ngo Kiramvu ngo byarambabaje cyane Kiramvu nimba yarahohoteye aho bakorana umwuga umwe byari kuba mu mwuga ariko sinibaza ko Kiramvu yavuze ibitavugwa ibyo ivuga abarundi tumenya ikitavugwa n'ikivugwa nta kitavugwa ku munyagihugu umunyagihugu aravuga muri ibi bihugu n'iwacu rifo ko bamenye ko abantu bavuga rero tuje ku bintu Cnared kuguhisha ibintu yakora yari kikora amanyanga yari kirahenda abanyagihugu navuze ibintu byo kuja kubonana n'umushinga na Eric yavuze ibintu byo kuja kubonana mu rufunzo sinokubwira ukuntu babonana mugabo mwe ari byo bavuga ko bangiye kubona n'abantu none umva bari kuza bakabwira abanyagihugu bagomba kuguma batwereka yuko tubumviriza bakatugumiza ahantu ku buryo bw'uko tudashobora kubaza ibiriko biraba arico kibazo muri leta y'u Burundi dufise bityo no kwitanga muri ibihugu balance check canke kumenya ukuntu umuntu ashobora guhagarika inguvu umunyagihugu umunyepolitike abafise cyangwa ubushobozi umunyepolitike abafise mu kubwira abanyagihugu ukuri ibyo rero bitangwa niyo kwishyura no kwizana ko kubona ibiriko biraba kubwirwa ibiriko biraba Cnared rero ikintu gikomeye cyane ikatubwira ko igiye kuja mu biganiro bazi ibintu bazi ibyo bariko barakora mugabo ko abo bantu bariko baratubwira ko bazi ibyo bariko barakora kubera baturusha ubwenge kubera ko baturusha ibintu bakeneye kwibuka yuko Syria Dr Jaminani Iliana otande docteur hari abadoktere benshi Syria ntuzenya hari abantu benshi hari abanyepolitike benshi uno munsi kidike ijambo ryavuze nditse cyangwa ryavuze nde ntoyivuga ni igiti kivuga ko je ntokwitwa umunyepolitike canke kanaka we iriye kwitwa umunyepolitike buri Murundi amenye yuko mu gihugu ciwe afise uburenganzira abo bantu nabo bamenye yuko atana kimwe cyo dutuma tubatinya cyangwa atana kimwe cyo batuma bagomba kwihereza ubwo budahangagwa ubwo budasungegwa mu kutwima ama information arico catumye bagera aho bageze uno munsi ego sinzi ko Eric arico umwongerako imbere yuko tubaza akandi kabazo nibaza ko izo ntuze mugenzanje yavuze turabihuriza ko cyane gose kuko
ari naco gituma nkuko bivuze ahantu kuteba tuvuga Cnared mu bisanzwe tuba dusa nuko turi kutuyiha ububashi dafise ni nkuko twirirwa tuvuga nk'uzego turamuvuga niki tumuvuga ngo turamukunda canke tuhafise akamasa ari n'ishama ry'igihugu nuko abaje igihugu agaheza tukabura ukuntu twumikurako ariko nta kidashoboka ko umurije ndemera ko ibitangaro bishoboka ariko kuzona tuvuye ko n'igitangaro ikintu kimwe twariko tuvuga ibintu byo guhishirana gukingiranira ikibaba nuko imvugo ifobetse kuva tutangura kugirana ikiganiro ngahaye kuri insamizi ngoresha kuri nawe ihari na je nami ndanifuza kubivuga kugira ngo ibintu tugende tubishira habona naka yakoze iki nakakwa niki mbere Cnared turi kutuvuga ngo yasambutse kumbure nshonjo ica kibazo twari nashaka kuvuga amajambo yagutse mu ntango tireka turakigarukako nicawe cagira ikurikire reka umbabarire n'ukuri unkundire kuko ni ikintu maranye amezi atari make yanifuza ko ico kintu tukivuga kuko abantu bose nta muntu atabizi ariko nashaka tuvyibukanye abarundi bose bazavyibuke ugamwe tutovyibukanya ko ari kuguma muri ya mvugo mfobeko ari navyo kandi tubona aho bitugejeje niyo Cnared isambutse yarigizwe n'abantu bangana iki haraba koko imigwi yose yamifise indongozi mugabo haraheza hakagira n'abanywanyi yari ifise abantu bangana iki icatumye abo bantu batabaho n'igiki nico aho ni ikibazo gihagaze kandi ngomba kwishura Cnared itangura $28 ndashobora gutora neza itarike turi muri gitugutu 1993 minani ihagaze kuri radiyo mu Rwanda i Kigali ivuga ati ziraguye mu kamuhagarare bw'ubu mitsinzi yayo ntibace mu myanya y'intoki ndabikorera amajambo nyene yakurikije gutyo nyene kuko amajwi ariyo twarayabitse turayafise ivyakurikiye inganda zatikiye turazi ko zingana budakeye kabiri baragenda ahantu abantu bahuriye muri Kuvyara barakorana harimo Nyangoma ariho narizi bashiraho ikintu citwa CNDD mu nyacabu citwa CNDD ibyo CNDD yakoze no bigikora nta muntu n'umwe atabizi turi igenekerezo rya 30 ukwezi kwa kane 1997 mu bihumbi 2017 igenekerezo rya 30 ukwezi kwa kane 2017 abamenyesha makuru babajije Nyangoma ku bwicanyi bwakozwe na CNDD igihe basasika inganda bakica imisoro 40 y'abahutu n'abatutsi mu seminari nto yibuta rero nari Nyangoma yavuze ngo ibi nzoga ico bivuga ko hanyuma je nikizi ko rero bamenyesha makuru benshi maze kubyishuza bo kunzamba na humura nibombeshuza rero naho hanyuma yabwiye nijyari murazumwishuza mutubaze ko mwebwe murabakozi bacu mwe mukorera abanyagihugu tute abanyagihugu mwari kubera twebwe mwarazotubariza icyo hanyuma yavuze hariho ndarindira nari niteze yuko itariki 30 z'ukwezi kwa kane 2018 ko ariho aho hanyuma yari yavuze azobivuga mugabo gushikara itariki uyu munsi tugeze ko itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri 2019 aho hanyuma ntiyaragera ngira yashatse kuvuga yuko severe wa mugwi wo kumenya ukuri no kurekuranira ukazomutumaho niho azomenya gutanga ayo makuru bijya n'ibihendo abana tangaza shimpaye yabaye umuvugizi wa Domisiyano Ndayizeye ikinyamakuru yanditse muri Mpore Burundi nshobora kugitora ko nivyo mu nyuma n'agazo naje ndavyandika ko ibintu ndazi neza ko n'umuntu w'umukenguza amateka wo mu mugambwe witiriye umugano gwa gasore yasamye mugasama munzani ko cike mu kindi kinyamakuru cyano cinyegeje umuntu ndasaba ko duhurira ku nsamiriza kugira ngo ndabereke neza ururagwa iprona Frodebu mu gushikana nkuziza hajya kandi bari bazi neza yuko nkuziza gwaye baje kubigaragaza cyangwa cyuma yabigaragaje neza bavuga yuko nkuziza atana amashuri kugirisha canke ngo yitabe imara umwanya muremure kuko ngo umubwonko acayaga iyo ni ingwara nta muntu yo mutwenga kuko umubiri ukora uko ushaka mugabo mu gihe bemeye bakazana umuntu agwaye bazi neza uburemere bwo gutwara igihugu uko bumeze bakabihora bagafukira bagaro kandi hariho abahutu bakomeye mu mutwe mu mutima no n'inguvu z'amaboko igihugu ntigishoboza kwikorera mugabo bisaba ubwenge bisaba yuko ushobora gukora amasaha menshi cyane abaho utavuga uti numva neza ko byanse yego umubiri si icuma
ndarusha ariko ndafise aho nakuye naho ngejeje nzobandanye ejo umuntu adashobora kuja mu nama imara isaha canke irenga yaba ari bayigirisha canke ari yayitavye ivyo bintu ubwo bwicanyi bakoze itona na Sodebu n'ubwicanyi bwo nyene mu bwa butababarirwa nk'ubwo senateri ziriko irakora nde kuri Nyangoma ejo bundi muri 2013 na 2014 witwa Nezimuntu w'Imana ubwo niwe umuvugizi wa Cnared umuvugizi wa senateri yararahiye aranana ndashaka kwibutsa n'amatariki n'inshuro yabivuze nkavuga n'ibiganiro yabishikirizamo ku nsamizi z'abanyagihugu bavuye baturira n'isanganiro bavuye baturira ararahira arerengwa yuko atamisore ya senateri iri muri Kiribaho ndetse ingaruka mbi zabaye n'izihe umutama Petero Karaveri mbone nka yabivuze yarapfunzwe amezi n'ayandi mu mpimba ariko rero ahantu bihendeye ubujuru bwaho buhagaze umuntu wa mbere yagiye yatumye umuntu wa mbere yatumye tumenya neza yuko hari imisore ya senateri iri mu ntuze mu Kiribaho ndetse muri Kongo kuza kwiga kumara inganda canke kwari kongereza ubumenyi kwari ukarisha ubwenge umushinga amateka yitwa system mutarikwa ari mu ntuze yaserukira igice ca Uvira system mutarikwa yavuze ati abivuga mu nama nshinga amateka ati nagomba kubaza yifuza kumenya neza yuko igice ca Uvira ko kitakiri ku gice ca Kongo ntizumvikana yuko abarundi baza kwigiza gisirikare bashiki bafi bakije mu mirima bamama ntibakije mu mirima bapfungiye mu mazu kubera iyo misori y'abarundi ibategera ikabasiza kigezuze bikabambura Tete Mbonimpa yari mu barundi bambe bagiye kubikwikira kungura ashobora kuba yogeye kuri uyo mushinga amateka system mutarikwa amakuru twamaze kuyamenya yose ibintu byose byabaye ni ibintu byinshi cyane twuzona n'iryo ryicwa ry'ababikira batajyana akazi byari bifitanye isano amakuru twayaronka tuyahabona abazungu bakorera muri bijya bice uciye mumurira uwo minani yotwa yose Cnared abantu bakayitaba amajambo avuye kuri radio Kigali umurire Nyangoma mu bavyaye senateri ikintu yoshinga abarundi tukacitaba umurire ikintu covugirwa n'umuntu nkaneze muri Imana yarahiye akarengwa yuko atamisori Kiribaho ndetse kwiga kumara abantu akabira n'inshuro n'izindi avuga yuko Petero Karaveri mbone nka amubeshi yamye abesha kuva kera yabesha ibi ko umuntu wa mbere ko adapfunzwe kuri senateri zikamya apfungwa ivyo ni ibintu byabaye kumbwira ico kintu neze umuntu w'Imana bimuvugize nga abarundi tukacita bakumburinzi udasanzwe ucumbwira ico kintu cobamwo pangazi cimpaye yahishiriye ibintu nk'ivyo si wenyene yari kumwe n'abandi baporona benshi yari kumwe n'abandi baforode benshi abahutu n'abatutsi bava mu ntara zitandukanye mugabo bakemera bagahihura ibintu nk'ivyo bazi neza yuko igihugu bakigiye gushikirizwa umuntu agwaye adashobora kugirisha inama adashobora no kwitaba inama imara umwanya muremure hama ngo bahuriye ngo mu kintu citwa Cnared bashise n'izina ngo bakibuze ngo barundi duhurumbe twibuke tugende tugikwirikira ico kintu aho kiri tugihuriye nta nabuhoro niyo rero aho rero hantu nifuza gushika neza abantu tugire twibukanye sinkiye kuri nde nari bose unja kubaza ko bagusokoza abandi banisite niyo nkuru nagenda kwereka umwe wese ivyo yavuze n'ivyagize umwe ivyo yavuze n'ivyagize kuko inzandiko zirahari ari huze anise niyo nkuru ari directeur de publication y'ikinyamakuru bita Nyabusorongo ivyo yandika byari ndabishise mu nzu nibagiye amakengo timbe ntabantu benshi cyo muri ivyo ndabikonkira uyu munsi nyene utaho bisomye ivyo nizo dushaka gusambura ivyo nizo bariko bavuga bafobeka ivyo nizo bariko bavuga babesha abanyagihugu bakabaja mu nyuma biruka ngo baronse urukiza baronse ikiniki abarundi basuye kubeshwa kandi ndaze neza yuko nta murundi cyangwa murundi kaza ikaraga ngo abagoze ngo turico twabuze ngo Cnared yasambutse ahubwo uyu munsi nawe yari zimanganye nta murundi arira ni nka senateri namba kumurizo zoshoboka nayo nyene ibe nk'uko ndabafatiraho nyene muvuze ikibazo c'ukuntu bagiye hamwe mukaca muraba umushinga ntahe Petero Karaveri Mbonimpa we yashize ivyo bintu ahabona ubu akaba ari mu wa mugwi bita menga sinibuka neza ukuntu bawita forum des citoyens burundais forum des citoyens burundais akaba ari muri uwo mugwi kandi uwo mugwi ukaba urimwo abo bantu bo muri Cnared nyine ivyo mu bihanaho nyine naho nyine isiguri yihe
byo hoho byo hari byo mubona bizohava bitanga iyo yitwa ngo ni forum citoyen des citoyens Burundi uwo mugwi wundi ico kibazo kibajije gahirare gumbajije wowe nyine yego cyane uze umushinga ntaye Petero Kaveri Mbonimpa ndamwubaha ntambavu yuko mubanda mukunda kuko nukuri ari mu barundi bake cyane bimvuga kuri ari mu barundi bake bashinga ntaye yabi igihugu cotumbere mu minwe ya Petero Kaveri Mbonimpa canke umuntu ameze nkawe ya umushinga ntaye canke umfasoni uburundi bwoba ijuru ryo hajyo kwisi ariko kubona aja kwishira hamwe nabo mwe mu bihisiguriye kubona ari muri forum citoyen hama forum citoyen nayo mu bari muri yo akaba arimo nabo muri Cnared ico kibazo nico babajije uti ntibishobora mbega gutanga isura mbi ku mushinga ntaye nka Petero Kaveri Mbonimpa canke hari ico bizovyara uti ico bizara canke urumva twebwe icyo dushaka kumenya nibyo mwerekanye yuko muri Cnared hariho hariho abakoze ibintu bibi hanyuma mugatwereka yuko hari n'abandi barundi bakoze ibintu byiza aha tukavuga umushinga ntahe Petero Kaveri hanyuma tugaca twibaza tuti none umuntu azi neza yuko yakoze iciza hakaba hariho n'abandi bakoze inabi ni kubera iki uwo muntu yakoze iciza yemera akaja hamwe n'abo bantu bakoze inabi ibyo mwe mu bihisiguriye urazoja ku rutonde rw'indongozi z'ico kintu Cnared undabire ikibanza ntuzafise mu Petero Kaveri Mbonimpa oya tuvuga forum des citoyens Burundi forum des citoyens Burundi n'ugwego ruje neza rwatanguye neza ariko rero bati kibisukugwa kibi no kugumirirayo batiyezokiranyije hakiri kare narabibwiye bamwe mu ndongozi zabo kuko turabonana ariko mwumva harimwo babandi nyene mwami muravuga harimo Dr Jean Minani niho rero ngenda gushikire niho rero gushikire ko musenje kuvuga ngo nabibiye nakanabwiye muri ziya ndongozi za forum citoyen nayo babwiye nti murabe neza mukaba mushaka yuko mugira urwego rw'iteka muzovuga tukabumva twese tukabacikira turi benshi cyane tukabahumbira ntihagire umuntu avuye muri Cnared abazamwo kuko akabazamwo uzoba ufashe ifu n'ivu urabivanga uzoba ufashe ikiziba ugisuka mu mata ayo majambo ko ndiko ndakubwira Hirari abantu babigiye naho twa tujenje no bisura mu gucyanye nawe ningo ufata ivu n'ifu ukabivanga ivyo mu bisanzwe ntibikiri ningo ufata mata ikiziba ukagisuka mu mata ibintu bamaze kuzica mukabona ahantu mutahagabiye ibintu byose muravyica muzohora mu bishasha nk'ababaji ntacu muzigira mushikako reka duheriye nawe umwanya twamwimye umwanya kandi mbona amasaha yatujanye yeve mu byo twavuze byose ari ico mushikiriza ni biki sinzi ko mugomba kumbaza kuri ibyo bya forum des citoyens ego uvuga ku bijanye na forum ego mugenzi wanje ngaho yavuze cyane ku kahise kabo bantu yego yakoze nabyo mbisi byavuga nibyo biragoye kumva ukuntu abo bantu n'ukuri bagarutse akavuga ko bagomba kuduserukira narico bituma navuze nti no kuraba neza abantu ariko iki nagomba ngarukeko ni uko nagomba muri iki kiganiro nisunze cyane gutanga impanuro oya impanuro twifuza yuko mwese uko muri babiri turaza kubasaba muze gutanga impanuro ku banyagihugu uko mwe mwibaza yuko bo kwifata si n'impanuro ahubwo nibaza yuko ari nka kudoma ko urutoke ku ngorane zimwe zagiye ziraba gushikaho Cnared igera hiri n'ukuntu twaronse abantu bameze nka Cnared aha ndagomba kugaruka ku kibazo c'amaradiyo nibaze ko twanari nakivuze ko ikibazo c'amaradiyo nayo yaragize uruhara twavuze ku kibazo caheze ca information n'ibiki byose nibaze ko ico cari igikorwa c'amaradiyo naho ba Cnared canke na Rugiye ariko ugasanga ko birumvikana ko amaradiyo ashaka kugerageza kugomba kuronka amakuru ariko akayima
mugaje icyo ndayagiriza kindi ni ukubaka amazina y'abo banyepolitike bakayubaka n'igihe bazi ko bariko barabesha bakabahereza ijambo kurusha abandi barundi bose nkaho umengo uburundi bwabyaye abo bantu gusa nta bandi babaha ico kintu ni ikintu kibi cyane muri politike y'uburundi kibi cyane muri industry mu ruganda rw'amaradiyo hari ukuntu bumva ko umengo wowe ntuzenya hirere nkawe ko atumye manisha ugatumira na Eric wewe womenga iradiyo yawe kabaza web ntango ubwigira cyane ishika kure urumva ari abantu biyumvira ko gutumira minani canke Nyangoma kaza kabesha abanyagihugu bibahereza gushika ahandi hantu ivyo narabivuze sindabitinya amaradiyo yose bahora bamakanya nkavuga ariko ntibaduhereza akanya ntakotegerezwa kugira dukangurira abarundi rero kubona ibintu bigera ngaha amaradiyo arafise uruhara runininya rwo kubona yuko kanaka kubera yamye ari iki azokwamara uko urumva ibyo bifise ingorane mu barundi kwiyumvira ko ejo ibintu bizohinduka twese natwe turiko tuvuga abanyepolitike ko aribo barondera ama intérêt personnel ariko n'abarundi ariko natwe tutagomba kubona yuko igihugu twokigwanira ndetse tukagipira cyane kimuri kurarondera urondera ukuri rero ngano novuga ko kugeza aho tugeze amaradiyo yatakoze neza ntiyari kwemera yuko abo bantu baguma baza kubesha abanyagihugu buri gihe uno munsi jewe sinokobesha ngizi radiyo byose nibaza ko nahamagara minani canke ntibantunganya canke boreva Nyangoma canke inkuru nziza aze avuga iki twari umubeshi mu bwoko uko avyuka niko abesha ntaco yoza kuvuga urabona ngaho muri ibihugu tubamo impuze irere urabizi neza ko ubesha rimwe gusa ubu uhejeje abantu baragushira ku ruhande ariko muri politike y'Uburundi turahariga cyane muri politike y'Uburundi iyo umuntu amaze kuronka iryo faranga hatwara iki kandi abantu bakabyemera gutyo ibyo rero ntibishobora kubandanya ngo igihugu gishobore kugera aho kigeze gishobore kugera aho cyagomba kugera ko kandi kabazo bajije donc nyene bya Cnared ndashaka kuvuga ko habaye ikibazo ciki turafise ikibazo c'abanyepolitike ariko kica kinjana kuri forum des citoyens deni bazo k'igihugu c'u Burundi aho kigeze turavye ububeshi twubakiye ko ubube gito ubwicanyi nibaza yuko atabanyepolitike twari dukeneye aba revolutionnaire twari dukeneye abantu koko bashaka ihinduka ry'ukuri atari ibyo kubeshanya kuko uno munsi ibintu turiko turagira nko navuze habayemo abantu bagomba gukamira mu coze opportunism baza bakavuga ati ko situation imeze gutya ibintu bimeze gutya reka ndabe ko noje imbere hari ibintu nogira ariko buka ibintu byose imigwi yose muriko muravuga bya Cnared n'amaforum yose twaye peut-être ntwari ngomba kuba tuga yuko ari babisi ndababona muga ntabonzi kandi ntabwo nkeneye kumenya je ndizi nk'umurundi nkora devoir yanje nkora igikorwa cyo kuvugira igikorwa donc igikorwa cy'umunyagihugu ari we wese kuvuga ukuri cyangwa kugira icuterere mu gihugu sindabazi kandi sinzi ko bamenya kandi n'ibizombuza ko mbandanya guterera igihugu ico shoboye rero no kuraba neza ibi bintu biba biriko birapfa ukuvuga yuko abarundi n'abantu bareka kubaka bareka kumenya ubwenge bwo kubaka ubwo ubwenge bwo kukata amakorosi no kugomba guhenda abanyagihugu buraborohera cyane birateye ubwoba iki kintu sinzi abariko baraza je nari ndabizi nari nzi hari n'abantu jewe bazovyibuka yuko barayivuga Cnared nimba yaraje hariho n'ikindi kizoza Burundi nimba yaraje ni kubera hariho n'ikindi cyari cyarahabaye imbere yaho urumva twitonde cyane turabe sinzi mugabo jewe nagumye ntanga intuzenya nagumye ntanga umuco donc surtout gushigikira abanyagihugu bibuke yuko inyishu zitari mu banyepolitike inyishu ziri mu banyagihugu mu Burundi n'abari hanze bahagarikire amaintere yabo bahagarikire agateka kabo bahagarikire ukwishyira no kwizana bahagarikire iterambere ryabo hanyuma hazogera igihe aho dushobora kubona abantu bashobora kurongora abandi ko
cerekeye yavuze ku byerekeye inkuru nziza ukuntu yagiye yamusiguye ariko jewe kimbabaza cyane suko yaranagwaye canke bagwaye ndabimenya ari ibimenyetso mugabo ikibabaje n'ukuntu politiki y'u Burundi nibaza ko Burundi ku isi ari igihugu conyine no munsi gitwawe n'umuntu yoba yaracira urubanza rwo gupfa. Hari article imwe nigeze kwandika ngaha ku ishuri muri umunyeshuri navuga indi umunyagihugu yokwemera yuko umuntu yegeze guca imbere y'ubutungane akagomba guciga urubanza rwo gupfa ku bintu yakoze yokwemera yuko ejo amutwara. Ninde munyagihugu n'icyaha igihugu ku isi yokwemera yuko abantu b'abajenosideri bagize ubwicanyi ejo bagaruka ngo ni kubera arusha bakitwa intore bakitwa ibintu byose byiza inyuma yo gukora ako kazi ni Burundi gusa. Uburundi dufite ingorane nyinshi, dufite ingorane dukeneye kwitondera byagiye birazitana ariko nibaza kandi sigomba guca imitima abarundi nuko inyishu zamaze zihari gusa zishobora gufata umwanya abanyepolitike nabo bantu b'ubujanja bariko bariyumvira ndazi neza yuko mashado representation canke ibiki n'ibiki bariko bariyumvira ama guverinoma parallele ni benshi na Nkurunziza azoyigira iyindi ariko ararungika muri izo forum hari n'abandi ngira ngo bibibe igendereza ry'Uburundi rirakora cane ku bube gito nibaza ko rirusha ibindi bihugu byose ariko ku guteza imbere igihugu nibyo bya nyuma rero tugenda buke jewe sinzi nta muntu mvuze nabi mugabo nta n'ibyiza ndababonamo bose twicare turindire. Mwe musa nuko umwatanze rero iyi mpanuro ku banyagihugu mbega Eric mwebwe mu kurangiza impanuro muha abanyagihugu ku mpande zose baba abanyagihugu bizeye ihinduka ku batavuganwe na leta abo muri Cnared eka n'abanyagihugu nabo nyine baguma bizera yuko leta ihari izohava ibashikana aho bipfuza impanuro mwe mu bahaniye. Ego urakoze cyane impanuro abanyagihugu tugowamwe nuko batohendwa ngo bahave novuga sinova ngo guhahamuka ko nta kibahamura ngo bumve yuko ibintu bicitse ko nakadendera kagendutse ngo Cnared ikirasambuka kuko nabivuze ntaco bahomvye ko naco bari bafise naco duhomvye ko naco bari dufise ubwo ntibapfuye icapfuye nta kintu na kimwe umuntu yohava agira ngo yabuze. Hanyuma ico nuhanura abarundi n'abanyagihugu bagenzanje nuko ata muntu yohava apfa gukwirikira ngo yumvise ngo haba ikintu ngo citwa ngo yiruka inyuma abanza baza umutima kuko igihe tumaze mu ngorane imyaka n'iyindi kuva 60 hari byabaye twe nageze nko ariko bivuga sinzi imyaka maze mugabo nari bwabe ariko ndamuraba ku masanamu nibaza ko nawe nyine mu myaka 60 atari bwabeho nandi sinari bwabe hanyuma ariko ntaco tuzidondora nawe neza ko umure atari mu kiganiro nk'ikiye ibintu biragenda birakambaraye ku myaka 60 birabandanya gushika n'ubuye ibintu byo gukinganira ikibaba ngo naka ngo habaye amatora ndamutora n'umututsi nkanje naka ndamutora kuko n'umutu nkanje ivyo bintu kugira ngo iwacu bizozimangane bizofata umwanya ku mwanya ntubona muremure cane mu gihe abantu bimvuga kuri boje habona bagahabwa ijambo n'ibimenyesha makuru nk'uko yabivuze mugenzanje lieze kuko ahanini abantu bahabwa ibiganiro batungo biganiro n'abantu bababeshi barimaze mu myaka n'iri bashyize mu Burundi ariko mugabo rero abanyagihugu baje barumviriza bari batuye umuntu mbe none ko ntari bwana mwumve n'ijwi ryiwe azavuga ibi n'ibi we wagenza ate abantu samarayika bazoza kurusa bavuye mu ijuru ubu ni buri mu bashinga ntaye n'abapastori nuko ijwi ryabo ridashika kure hanyuma ico bazumva ngo citwa amazina ya ntaya barafata umwanya ukwiye biyumvire hanyuma na cane bace baraba kahise kabo bantu bitangura igihugu c'Uburundi cishwe n'abantu babiri batarenga cishwe n'umuhutu cicwa n'umututsi abo rero bene kucica bafise inshuti bafise n'abagenzi ariko rero novuga si n'abagenzi babi kuko n'abagenzi babashigikira mu bisha bw'abaranze kandi n'ubaranga
mu gihe rero je ngiraba umuntu ngo nuko dusangiye ubwoko sinovuga ububisha yagize sinovuga iki niki yaramukaze yitoza mu byo yitoza mu nkasasira ntabwo nti bantu muze mwese mu twaronse umuntu w'imboneza tuje imbere w'intwara tuje imbere nanje ndiko ndabahamagarira ubusa kwiruka inyuma mu guruka gusa ivyo bintu turakwiye kubica umuhutu afise kahise kabi mu bintu vyamuranze vyo kwica abantu no kwiba itunga ry'igihugu niki nawe nyene bikaba nk'uko wowe abantu bose bakamuja inyuma ngo bari nico baronse ivyo bintu muri turakwiye kubica dufata umwanya twitonde twiyumvira umwe wese ahari kuko burya nta munyagihugu asumba uwundi n'umwe ntawubaho aba bantu bamaze bavuga amajambo akoreshwa ngo ni inzobere muri ibi nabiye ni inzobere yego cane ivyo nta muntu abihakana ni inzobere mu bubeshi inzobere mu busumba inzobere mu bwicanyi ivyo rero ushaka yuko bizomara iyindi myaka nk'iyo bimaze mu Burundi bwacu ibi gihugu kizoba cavuye kure ariko kumure twizeye ko kizokira yego cane abantu babaza umutima mu byo bakora no mu byo bavuga bareke gutwarwa n'ibishobisho umuntu wese barabe kahise cyo kugira ngo umuntu amuje inyuma yari umuntu yamaze ku amazina agiye bamaze kuvugwa iki niki amaze kumva amajwi n'akayincho n'izindi ati mbe n'uyu muntu muri kahise kiwe yaranzwe n'iki ibintu yakoze nibiki mbega ku kazi agenza ati abantu yegutse bagenzi bakorana ku kazi ahaba imuhira babangikanije imihana iyo aho ni ubushinga ntaye bubonekera ni bugaragarira ni ubupfaso nibonekera ni bugaragarira abantu bari kwama ariko barahindwa biruka inyuma y'ubusa biruka inyuma y'ubusa biruka inyuma y'ubusa Iwo nkuko mbeje muri nabivuga mu kiganiro caheruka tugowe turiko nta butegetsi dufise nta nabo burwanya bahari mugabo burwanya barashobora kuboneka mugabo kugeza ubuye nta bahari mu gihe bazoboneka naho nyine abantu ntibahendwe ngo bapfe kwiruka kukurikira umuyaga batazi ivyo bariko baja inyuma bashobora no guhendwa no muri abo data wanje ntabwo bahora bagira mu butegetsi ngo bagomba gusenya ubutegetsi bakagenda bakabadendereza bakabatamika amajambo bavuga ngo je natumina naka mugabo ugasanga umunyesha makuru bamubajije ikibazo ntanaronka ico yishura ibintu tubaza umutima naho turi mu ngorane umwanya wo kwiyumvira si muremure cane mugabo n'agatoyi umuntu yaba afise yumvira ati mbe umuntu ugomba gukurikira ninde ntumvirije amajambo avuga ivyamuranze n'ibiki kuko mu bisanzwe burya hagati y'ivyo y'imvugo n'ingiro umuntu yokurikira ingiro tugira amahoro ego reka rero tubashimire Eric ku kanya maduhaye muri iki kiganiro gatoya tukiri ngaha nyene mbabarire sinja guteba n'ubu nyene ndongeye kugutuma Hilali uragerageza nibaza ko ico nira narieze nicarira ukaronka umuntu umwe aba minani canke ufokoza uraturondera umwe muri abo akabariyeze azomwita bariza ko bazafise umwanya n'indyambirire duhuriye ngaha mu kiganiro twari tuzinanye nibaza yatewe je nta mwanya tuzabaza Eric ko atabafise ariko ntitubura twese bashake neza ku munsi w'Imana mu gatondo kare bazovuga batize mwavuze mu bisanzwe sivyo nagatoya twe turasokorose turaja habona ababusokoza baminani canke n'ubundi bari kumwe muri rurya rwego rwabo yabariye yabaciye bakari tuvugana ukuri kudushira habona tugira amahoro ego tuzobigira tuzobarondera namwe mushinga ntaye Lieve turabashimiye namwe ku kanya kanyu umaduhaye muri iki kiganiro yego murakoze cyane naho nariko ndimvira gutanga akajambo ka nyuma bidashobotse nta shikiriza nta kibazo shikiriza nta ariko kinoshikiriza ko mukoze ko mu mwanya ikintu no kwibutsa abarundi cyane nuko mu donc mugenzi Eric yavuze ibintu by'ubwoko kwicishe Burundi ari umuhutu n'umututsi sindabranse ariko ni kubera twapremeye tukabyemera uko biri mu bisanzwe bose bateze kwitwa abarundi ico navuga abarundi bamenya yuko akagwi k'abatwara canke abanyepolitike ata bwoko bagira nimba ari wibaza yuko yoba yarahohoteye kubera umututsi canke ari umuhutu akaba yumvira yuko yotora umuhutu kubera yumva ko menga ibibazo by'uca bishika bihera azoba yihenze niba bari wahohoteye ko ari umututsi yibaza ngo hagiye umututsi ngo niho ibibazo byoca bihera azoba yihenze gushika uno munsi akagwi ugiye kwiyumvira ibiba mu Burundi akagwi k'abatwara canke abanyepolitike nta bwoko bigeze bagira guhera 60 n'abantu bahurira kunda n'abantu bahurira ku kurondera ukuntu barenganya abantu binyegeje babishishije mu bwenge
rero abarundi nibaza yuko bahamagarira kwibuka yuko bose ari abarundi bakibuka bwa bumwe bwa kera pana bumwe baririmbye 1990 bwa bumwe bwa kera bwahariya ku gatumbi iwacu twahuzwe n'abashinga ntaye nibwo ndiko ndavuga nayo ibintu byo kubaka byo kumbeshabesha bijya naco bimaze bwa bumwe twavukana bwa buntu twavukana tukamenya yuko ikintu ca mbere ubona mu muntu atari ubuhutu cyangwa ari ubututsi ahubwo ubona icya kumariye ngo bapfaniki barutwa n'amaraniye no munsi nkuru nziza simbone cyo mariye abahutu ariko baragenda ngaho bavuga bagira ukavuga ndamaze gushikiriza ibiganiro ngaho abantu bagaca baja ngaho byo gututsi ngo n'umuyepfo bagatagura kuvuga ntaca bamariye no munsi muri ko muvuga ko mwahungiye ngaho cyangwa bakabazana mu gashika ngaho tugashika muri ibihugu ni ibihugu byadufashe inkuru nziza yabazanye harimo abari ndiko ndavuga bari muri Etaze cyangwa muri Canada mbora n'ubwo cyangwa bagatukana bakagira iki n'abagogwa yabashikanye ngaha si inkuru nziza yabazanye ntaco yadukiriye jewe imyaka yagiye y'abatutsi mwavuga ntaco nahakuye kwangara 1993 nkuko mwangaye mwisi bibuke yuko dukeneye kwibuka yuko abarongozi bacu atabwoko bagira bahurira ku nda ndetse tubyihereze ko impunzenya icirwa cyo kuvuga duti no irifo ko bihinduka irifo ko dutora umurundi hako dutora ubwoko kuko twimbira ko ari aho buzodushikana nuko ndazi ko ari igihe kimwe tumaze kwivuga ariko buke twitura bisubiramo ibyo n'ibintu abanyagihugu bacu bakeneye kumva niyo majwi bakeneye kumva ko bahamagara abanyepolitike bakaza bagomba kubesha abanyagihugu mu bintu bitajanye nuko jambo ritungane murakoze cyane yego natwe turabashimiye Lieve turabashimiye kandi kukanya mwaduhaye murakoze cyane inshuti yanjye ego inshuti n'abagenzi rero mukurikirana ikiganiro turabashimiye tukazusubira rero kundi musi wa gatandatu nkuko musanzwe bimenyereye muri kumwe nanje Irere uri nkuru muri kiganiro twabaza naho kwa gatandatu za murakoze